Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikirana muherereye kaze murano makuru mu Kirundi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abasesagura amatungo ya leta n'abagibiturire rirasaba ko leta yotorera umuti kibazo ciduga ry'ibiciro. Urongo iryo shirahamwe avuga ko biriko biragira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu muri kino gihe. Muraza kubikurikira murano makuru. Muri quartier Musama ya mbere yo muri zone ya Kanyosha ni mu gisagara ca Bujumbura, imihana irageramiwe ahaherereye ikiraro co kuruzi Kanyosha. Ku ruhande rwo haruguru hari igihomoka kibateye ibibazo cyane muri iki gihe c'imvura kuko kiguma caguka. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaha ikaze murano makuru mu Kirundi. Iduga ry'ibiciro ngo ririko riragira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa kabiri, urongo ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta akabatanga akarorero k'amashure y'uburaro atagishobora gufungurira abanyeshure nk'uko vyategerezwa. Asigura ko umuzi nyamukuru w'iduga ry'ibiciro aritangwa nabi ry'amasoko. Gabriel Rufyiri arongoye Oricome agahamagarira leta guhagurukira ico kibazo amazi atararenga inkombe. Iki kibazo kijanye n'iduga ry'ibiciro gisa nikiro kirarenga impinga. Tugerageje kurondera makuru aha na hariya batubwira yuko mu maprizo, mu mashure afise uburaro n'ahantu hose haba hari abantu benshi baryamaho biteye ikibazo ubu ingene abantu bafungura. Abantu bafise ingorane nyinshi cyane kubera ibintu byo gufungura, kubera iriduga ry'ibiciro. Ingaruka mbi rero ziriko ziraba kubera iriduga ry'ibiciro ni nyinshi gose, ntitubona ingene tuzobivamo. Ufise inzuzi musanzwe muzi mwese mukumva ngo ibintu vyake mwe numva ko ivyo bintu ari gitutsi aragatukisha ku gihugu. Leta nikoresha abahinga bayifashe, abo bigora guca bugufi bemere bace bugufi bige. Ubwo twariko turavuga zuko usanga hariho abategetsi bamwe bavuga yuko abantu bava iburaya boza kugira ngo abarundi babagaburire, bazi ibibazo dufise ko twe dufise ibintu vyinshi. Nibaza yuko iyo mvugo igiye guhinduka kugira ngo twese tuje ku kivi kimwe, ikivije guteza imbere igihugu. Murabizi nk'amasoko ya leta, murazi yuko ibintu byinshi biba imbuto zirobanuye resema sélectionné, ibibi by'ifumbire biba n'ibindi byose n'amasoko ya leta itanga. Ifumbire leta yishize mu minwe y'abagabo batatu. Abo bantu murabizi mwese ko batunze gusumvya leta, murabizi kandi birumvikana. None borya amakori n'amatagisi y'abarundi bose baragutunga gute? Imvugo vyoshoboka. Mugende tubarize umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi be n'ubihiga ca leta, imvo ituma amasoko ya leta baza barayakorera abantu bamwe. Tuvuze ko twibagiye na Prestige ibitoro, murabizi yuko babikoreye societe yitwa Prestige, ariko muri leta ntawe ukura ko n'ururimi. Muratubariza abo bantu bafise ububasha ubuhe, bafise iki? Turasavye abarundi na leta bumve yuko ubutunzi bw'igihugu budashobora kuba mu yakagwe k'abantu mu gihe abarundi benshi bariko baricwa n'inzara. Ivyo ndabivuze kubera iki? Mu bantu batuma ibiciro biduga bibura mu kino gihugu, murabizi ko hari ikibazo c'amadovize mu kino gihugu. Amadovize mu bisanzwe aja leta yatanga mu bice bitatu: kurangura, kugura imiti, kugura ibintu vy'ifumbire no kuzana ibitoro. Mugabo mwumvise ko ivyo bintu byose bifiswe n'abantu bakeyi. Turasavye rero muri leta batubwire ico bariko barakora kugira ngo igitoro cyahawe Prestige batubwire ingene bakihaye. Ibi vy'ifumbire bahaye batubwire ingene babibahaye, batubwire amahiganwa bakoresheje niba babigiriye. Ibi bintu rero n'ukuri
nababwiye ingorane ya mbere dufite muri kino gihugu ya mbere ikomeye cyane n'aba bantu bashaka kurya abandi babicayeko. Mu makuru ajanye n'ibidukikije naho ikiraro cyo kuruzi Kanyosha ku ruhande rwo haruguru kirabangamiwe n'igihomoka muri iki gihe c'imvura. Ndabaniwe Emilienne harongoye agacimbiri Kinogono muri quartier Musama ya mbere muri iyo zone akavuga ko atagikozwe inzu zihegereye hamwe n'ikiraro bishobora gutegwa, agasaba ko abaropozi bamabuye n'imisenyi hafi yaho bobegeza kure kuko ngo bari mu batuma himburuka n'inkuru tubaza Ahmed Mutore. Ibikorwa byagumye bikorwa leta yagumye ikora bijya bintu byakozwe, ndabona ko umenga navyo nyene kubw'amazi menshi n'imvura nyinshi bica biguma binyiganga mu buryo bw'uko bica bisambuka bikavaho. Tuko turabona neza uko kuntu uruzi ruko rurameruko, turabona ko n'ikiraro hajya bujya cyashikiriwe na bene gihugu bashikiriwe. Iyi espace iri hafi gose n'ikiraro, kandi nk'iyi mvura urabona aracari mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa kane hoho izari imvura idasanzwe si nk'iyi, turiko turabona ko izosiga yononye vyinshi. Ubonye nurabona ingene vyamaze kumera mu vyiyumviro vyo gukora no gutabara ikiraro na bene gihugu. Je mbona ko bobikora mu vyihuta, nkamwe batobikora nibaza yuko bosanga ibintu vyononekaye ari vyinshi, hanyuma no gufata ingingo yabo baropora ngaha hafi babaharurire amametero bojako. Sinkuru ya Ahmed Mutore nkuko muvyiboneye, ariko ndabaniwe Emilienne arongoye agacimbiri Kinogono muri quartier ya Musama ya mbere muri zone ya Kanyosha akaba yaganiriye n'uwo mugenzi wacu. Umugwi ujejwe gutunganya isuku y'ikiyaga Tanganyika kuri uno wa kabiri wagendeye ku nkengera z'ikiyaga iruhande yaho benshi bita ku mase hari imicafu yisesa mu mazi n'ibiziba. Umukuru w'uwo mugwi aragabisha abanyagihugu baba muri ako karere biha ububasha bwo kuhubaka ububare buto buto, akavuga ko agiye kubahagurukira n'inkuru ya Grace Bikorimana. Ushitse mu kibanza aho bita ku mase, utuzu tw'ubunywero usanga twubatswe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika aho usanga amazi acafuye. Abanyagihugu baba muri iyo micungararo bagirizwa guta imicafu muri ico kiyaga. Umuguje jo gukingira ikiyaga Tanganyika waturiye kuri uyu wa kabiri utuzu tw'ubunywero 8 twubatswe hadakurikijwe amategeko, hamwe n'ubwato bubiri bukoresha insenga zitemewe n'amategeko. Colonel Jean Baptiste Biherengende arongoye uwo mugwi. Twaravye abantu bashobora kudufasha kugira neza ikiyaga twese dusangiye kugira ngo ubucafu amafilima y'abantu bose baconona turabice twobakorako. Twari twatumiye ubuha no kubera babona ngaho ibyo bicafu biri ngaho biva mu Buyenzi, ibintu bibi cyane byarekuwe bija mu kiyaga bironona ikiyaga. Uwarongoye uwo mugwi yashitse no ku kibanza cahashikira imicafu iva mu gisagara ca Bujumbura kiri mu Buterere. Colonel Biherengende yahamagariye inzego nka Obuha gusanura imashine ziri muri ico kibanza zitagikora. Yatubwiye yuko mu byukuri ibyo bavyitayeho, batumye kw'ivyuma umwanya n'umwanya bishobora gushika. Turatumira n'ujejwe Regideso kugira ngo tumwereke ubucafu basuka mu kiyaga, kandi abantu b'Ibujumbura n'abantu benshi kwanza ni banywa amazi ya Tanganyika yirebere abone ingorane zihari. Turatuma ko n'ujejwe meri kugira ngo badufashe gutora inyishu. Uburongoye umuguje jo gukingira ikiyaga Tanganyika avuga ko bagiye kugwiza ingendo ku nkengera z'ico kiyaga kugira bahimiriza abanyagihugu gukingira ikiyaga Tanganyika.
Kase Bikorimana arakenuye abanyororo 148 bo kwibohero ry'abagabo n'abakenyezi Ngozi nibo barekuwe kuri uyu wa mbere, bamwe ku kigongwe c'agateganyo abandi bakwije ica kane c'umunyororo bigenjeje neza. Umushikiranganje w'ubutungane akaba yabasavye kwirinda gusubira gukora ico cyose cyo basubiza mu munyororo. Impanuro bene kurekugwa bemeye n'inkuru tubaza Apolline Hamuzagara. Abo n'abanyororo bafungiwe kwibohero ry'abakenyezi rya Ngozi gihe bariko bakira umushikiranganje w'ubutungane yaraje kurekura bamwe muri ku banyororo 148 b'abagabo n'abakenyezi barekuwe 72 nabigenjeje neza bari bakwije ica kane c'umunyororo 56 nabo barekuwe ku by'agateganyo bakazobura nabidegemvye muri bo 121 n'abagabo 27 nabo n'abakenyezi. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yabasavye kwigenza neza iyo bagiye ntibasubire gukora ivyaha uko bohava basubira gufungwa, akabasaba nyabuna kwitaho ibikorwa vy'iterambere. Mu ndirimbo zo kwakira abashitsi eka no mwijambo ry'ubaserukira abo banyororo basaba ikigongwe c'ikivunga umukuru w'igihugu eka n'umushikiranganje wabo, bakemeza ko bihanuye batagisubira gukora ivyaha, bagasaba ko muborekugwa hobamwo cane abana 26 batarakwiza imyaka yo gufungwa agizwe hanini n'abanyeshuri. Domine Banyankimbona arongoye ubushikiranganje bw'ubutungane yemeye ko agiye kubivugana nabo bose vyega ngo barabe ingo yofa yaboneraho n'akaryo ko guha imfashanyo igizwe n'ivyambagwa hamwe n'ibifungurwa ku banyororo b'abakenyezi mu kubifatanya nabo muri uku kwezi kwabahariwe. Aha niho amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duce tuyasozerera. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabahira isango rindi ku munsi w'ejo naho butaha.